bakunzi b'imbonesha kure y'ivyiza vy'Uburundi RTBB mudukurikira kaze muri ano makuru tugire tubashikirize agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera asaba abacuruza bo ku mitumba gutunganiriza neza abenegihugu. Ivyo akaba yabivuze kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 28 nzero umwaka wa 2023 umutumba Karugamba komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura aho yararamutse yifadikanya n'abenegihugu mu bikorwa rusangi vyo gusukura ibarabara. Umushikiranganje kuvyajeje harimo amahinguriro n'ubudandaji Maria Chantal Nijimbere yaragendeye intara ya Bujumbura kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2026 nzero umwaka wa 2023 akaba yakiriwe na buramatari w'iyo ntara muri komine Kabezi. Umushikiranganje mu vyajeje harimo ugwaruka inkino n'imico kama Ezekiel Nibigira nawe nyene yaragendeye intara ya Bujumbura kuri uwa gatanu igenekerezo rya 27 nzero umwaka wa 2023 akaba nawe nyene yakiriwe na buramatari muri komine Mugongomanga. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Turasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera asaba abahuza batowe ku mitumba gutunganiriza neza abenegihugu. Ivyo akaba yabivuze kuri wa gatandatu igenekerezo rya 28 nzero umwaka wa 2023 muri komine Mubimbi ku mutumba Karugamba zone Mageyo aho yararamutse yifadikanya n'abenegihugu mu bikorwa rusangi vyo gusukura ibarabara. Iyi nkuru tuyibaze Arine Nibigira. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi hari kumwe na buramatari w'intara ya Bujumbura barifadikanije kuri wa 28 nzero y'umwaka wa 2023 n'abenegihugu bo muri komine Mubimbi zone Mageyo mutumba Karugamba mu bikorwa vyo gusibura ibarabara riva mu Gasozo rija kw'ivuriro ritoyi rya Karugamba. Mu ijambo ry'ikaze umusitanteri wa komine ya Mubimbi yamenyesheje ko abenegihugu bari ku kivi umutekano ukwiye kandi ko bariko bariyubakira isoko ya kijambere ku mutumba Muhororo aho bita mu Kinama. Buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva yamenyesheje ko amakomine yose ari ku kivi c'iterambere mu kubaka inyubakwa rusangi uretse ko imvura ivanze n'urubura ikunda kugwa mu ntara ikonona vyinshi. Umukuru w'inama nkenguzamateka rero Emmanuel Sinzohagera yasavye abo benegihugu kwitaho ibikorwa rusangi bumvira indongozi zabo, nayo abahuza bo ku mitumba baheruka gutogwa yabasavye gutunganiza neza abo bajejwe. Rero abahuza ku mitumba babatoye tubizigiye kugira ngo mudufashe gukemura ibibazo bimwe bya bibazo usanga by'ukuri nico gituma babisa abahuza no kugira ngo muhuze abafisa amatati abahuzana muhuze murakorora gazi benshi uno munsi barafise ibibazo hari ababigiyemo bibaza ngo murazona mudanzoga bahano abenegihugu babaha abenegihugu nta nzoga bazobaha kandi muze baratunganirize abenegihugu bakidoga badoshobora kuramwo batora abandi benegihugu barya bahuza ku mutumba nta rwagwa nta nzoga nico twabatoreye n'izigirwa kugira ngo badufashe kuduhuza. Kandi itegeko rivuga yuko nta bihano barekuriwe guca nta n'amahadawe ntabwo turasinze ivyo nta burenganzira babifitiye bobo nuguhuza. Emmanuel Sinzohagera akaba yahamagariye kandi imvukira kwitaho aho bavuka bakahateza imbere. Abenegihugu nabo yabahamagariye kuvyara abo bashoboye kurera. Mwomenya ko ivyo bikorwa vyari vyitabwe n'indongozi zitandukanye harimwo abashinga amateka batowe mu ntara ya Bujumbura hamwe n'imvukira zirangurira ubuzi ahandi.
Umushikiranganje mu vyajeje harimo amahinguriro n'ubudandaji Maria Chantal Nijimbere yaragendeye intara ya Bujumbura kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2026 nzero mwaka 2023 akaba yakiriwe na buramatari w'intara ya Bujumbura muri komine Kabezi. Mu bibazo bamutuye harimo ingorane y'ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludi biguma bihindagurika ugasanga biraduga ibiciro. Iyi nkuru tuyishikirizwa na Deborah Ntakiyisumba. Umushikiranganje mu vyajeje harimwo ubudandaji n'amahinguriro Marie Chantal Nijimbere yasabye abajeje intwaro gukurikiranira hafi ibiciro vy'ibidandazwa. Ivyo akaba yabivugiye mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura aho yakiriwe na buramatari w'intara Engineer Desire Sengiyumva kuri uwa kane igenekerezo rya 2026 nzero mwaka 2023. Mu bibazo byabajije cyane byerekeye ingene ibiciro by'ibinyobwa bya Braludi bigenda biraduga. Kuri ico umushikiranganje Nijimbere yarerekanye ingene itangwa ry'ivyo binyobwa ritunganije agira ati: ariko mu itangwa ry'ibinyobwa bya Braludi nabyo bigenda gute? Ni ukuvuga ngo Braludi irazana igahereza uwundi n'imodoka za Braludi zikazana zigasuka muri Mega ibifise akarere ikoreramo. Muri ako karere haba harimo amadepo. Ku rwego rwa Mega ivy'ububare ntibiba biragirwaho. Mega itora izo nzoga nayo igatwara igasuka mu depo. Nta kahindutse kujya byahora bikoreka kera, ni ukuvuga Mega iratwara izo nzoga ikazishira mu depo. Kandi Mega ibifise inyungu yayo na depo ibifise inyungu yayo kugira ya nzoga ize gushikira umwenegihugu iri kuri ca giciro catangazwa kandi kizwi inyungu y'umuntu iba yaharuwe. Ni ukuvuga uwa Mega akota imodoka ayifise igikuru nuko inzoga zishikira mu depo ku giciro ca depo kiba kizwi atakindi gisabwe uwa depo. Uwa depo nawe aca ahereza abenegihugu agahereza ububare kuri ca giciro rero ca nyuma. Ni ukuvuga kuri ca giciro kizwi nico umwenegihugu ategereza kudandaza ko yaba uw'ibutike yaba uw'akabare yaba uwande uja wese aza gutora inzoga mu depo aca adandaza kuri kirya giciro kiba kizwi. Rero kuri ibi by'ibinyobwa bya Braludi ku by'ukuri harakwiye ko abajeje intwaro bahagarara inyungu z'abenegihugu. Umudandaza aguma ari umudandaza haronse inyungu hose abonye umwenegihugu yemeye guhohoterwa uko umudandaza nta ruhombo rurimo avuga ati yamuhaye ndayakira. Umushikiranganje Nijimbere yarasabye kandi abenegihugu kwitwararika kurima kugira ngo haboneke umwimbu ukwiye maze ibiciro by'ibidandazwa bigabanuke. Mwamenye ko yariko yakira ibibazo by'abenegihugu bo muri iyo ntara. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo ugwaruka inkino n'imico kama Ezekiel Nibigira nawe nyene yaragendeye intara ya Bujumbura kuri wa gatanu igenekerezo rya 2027 nzero mwaka 2023 akaba nawe nyene yakiriwe na buramatari w'iyo ntara Engineer Desire Sengiyumva muri komine Mugongomanga. Mu bibazo bamutuye harimo ibibazo z'inyubako z'ibigo vy'ugwaruka, ibigo ndangakaranga bitagira ibikoresho, mbere n'inyubako zisa n'izishaje hamwe ahandi ataziriho. Kuri ivyo hakiyongera ko ibibuga vy'umupira w'amaguru bikenye muri iyo ntara naho biri ugasanga ntibishemeye. Umushikiranganje Nibigira yaramenyesheje ko ataburyo ubushikiranganje bworonka bwo kubaka izo nyubakwa zose n'ivyo bibuga byose, ariko ko amakomine yo bifata mu minwe maze bagaterereza aho bananiriwe ari uko bari ku kivi. Hajya buke ukomeza ikigahera ukomeza igibonye kandi ugashikana umunsi bakugeza. Hajya abantu batanguye bagatunganya ca kibuga gitoyi hanyuma naho agasima koba kataraboneka hakaboneka ingene abantu bashiramo yashwagara kigatunganywa neza abantu bagashobora gukina bakaronka ibiti bagashinga wa rusenga bakarushirako hanyuma bagakina buhoro buhoro. Hariho umuntu azoshobora kuza akabona ko muri ko barakina mugabo wowe mumerewe nabi ugaca usanga ca kibuga kagasima yagashitseko.
mugabo utaragira naho uhera hajya kugira ngo umuntu agufashe no mu rugo rwawe ugomba kubaka inzu ukagenda kumuterereza reka cekira nubake ahubwo utamwereka tera ni fondasiyo nayihejeje numfashe nabi ko noronka n'udutafari na tubiri rego umuntu ahubwo arakutwereka ugomba kubaka inzu yiwawe ugaca ugomba ko ubugufasha niwaza kugufasha gutangura ifondasiyo oya bica bigorana mugerageze rero n'ukuri mu makomine mu ntara mwiyubakire ibibuga muzosaba imfashanyo hari aho namwe mwageze ico kintu kizogaruka kibe kizima. Ibindi rwaruka rwasavye ni ikiringo co kuriha ingurane yaba iyo muri bije canke muri payeje kuko nk'ugiye kurima ataca aronka amahera aca atangura kwishura ibanki muri uko kwezi nyene. Bakunzi bimbonesha kure Burundi bwiza mwariko muradukurikirana haniyo turangirije ano makuru yacu ariko mu badufatiye hagati reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera ahamagarira abatowe ku mutumba ngo babe abahuza gutunganiriza neza abenegihugu. Ivyo akaba yabivuze kuri wa gatandatu aho yari mu bikorwa rusangi n'abenegihugu ku mutumba Karugamba muri zone Mageyo komine Mubimbi intara ya Bujumbura. Umushikiranganje mu vyajeje harimwo amahinguriro n'ubudandaji Maria Chantal Nijimbere yagendeye intara ya Bujumbura kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2026 umwaka wa 2023 akaba yakiriwe muri komine Kabezi. N'umushikiranganje mu vyajeje harimwo ugwaruka inkino n'imico kama Ezekiel Nibigira nawe nyene yarakiriwe na Buramatari w'intara ya Bujumbura akaba yakiriwe muri komine Mugongomanga. Nuko rero aha niho tuce turangiriza no makuru mwakoze kudukurikirana naho ubutaha.